Ndashaka kumbwira ko wama muri fight na Kersi. Cyo kintu cyonyene hama cyo dutangura. Kersi yamenyereye umuntu atamenyerwa. Kersi yaramenyereye koresha umwanya. Ndamushishuye umuvumburo ahaba serieux. Ega mu abakobwa barababona ingene mwambara mugenda ntibazi bwa buzima muja kuryama mu mpuzu muri ko murasuragura impuzu za vayura. Nta mpuzu turyama nawe. Nta mukobwa numwe ataja muri vayura. Vayura? Muri vayura urahariri. Oya simpaririye vrai. Kersi rero ubuzima yibereyemwo home ni bala. Ni bala. Inza bamu. Oya mugani wacu wimuhora akoresha umwanya. Twese ni narahagaragaje acabishiramo inzigo. Rero Kersi jewe byarashitse ndamukubita gakofi. Narabonye mwaragakoreye challenge murashishurana udukofi ariko mwe ntimwababazanye. Wora mubabaza. Sanome ngaro yatangiye gukubita. Jewe. Yaragushishuye vraiment. We ya nkubise bwa prepemeje namushishuye ikofi. Birise turi kumwe mwibaza ko tuje kubahiki ni show nta bindi. Izo chance warazibuze isura warayibuze ubuvyiwe warabubuze ntarakimufise. Ubonye ujya mukobwa ameze kujya nzara kwa nkawo. Hey, yeah, this. Nkawo. Nikubwira ivyo jewe. What's up guys? Bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est Bella au micro. Nkuko musanze mubimenyereye ego somehow. Twizere ko ameze neza kandi mukomeye. Rero ino munsi turi muri lundi méchant. Lundi méchant. Rero ino munsi kwa twicaye ngaha Andra turi kuri plage, by the way plage y'ahantu hacu nyene twisangije akayaga ni kose tumeze neza sana. Sinzi rero mwebwe namwe uko merewe kare Bujumbura bazi ko hashushe turashuhiwe vraiment. Gusa ino munsi turi ahantu hari akayaga ka bien sana kweli. Rero guess umuvite dusi no munsi. Reka tubahesho. Akaba ari koresha umwanya. Ante ari busy hari anya akayaga akunze view y'ahantu ewane. Bitu binasara sana. Koresha umwanya. Karibu sana. Stari garama safi. Nzakupatie ka micro basi. Mikrofone kabisa. Umeze neza. Muri mudu kwene ko ndirabira amazu. Amabati ndayabona gake kweri. Umve ngo hejuru. Ngo kubera iki no. Nyene kwera ndi hejuru niko tuba hasi. Ibintu nyene bica bigorana. Ego ni bono Boza. Bakunzi bashi. Kari watreta. Yo karibu cyane. Umeze neza. Tuva bien. Wowe ntushuhiwe. Jewe. Ntushuhiwe. Chaje numva imbeho kweri kimyakini. Voilà. Urumva akayaga ni fresh Sana. sana. Ntugwaye urakomeye? Ndakomeye sana. Etage. Scott mbona umenga arakomeye Scott. Safi. Scott ni bon, koresha umwana none. Sabwe fresh kabisa. Nkapije bavuga ngo simbego ariko je no munsi mbo. Abantu bose bagwe koresha umwana Felicitation kabisa. Uraberewe. Nta utabegwa. Nta utabegwa abatabishatse. Shatiratsimvye. Moni yo. Zose ni sawa. Pantaro ya bei. Fime kari. Fresh zijana nino shati fime. Kabisa bahe. N'utudede two mwizosi ni fresh sana. Tudede ubushanga. Bavyita ubushanga ariko ubutubifata nka style. Ni style. Okay. Sino ni bona komeze neza. Fresh koyen. Imbere ko dutangura karibu kwanza iyi ni lundi méchant waje. Karibu cyane muri. Hako nayitanguye lundi méchant. Vuga lundi méchant. Lundi méchant. Méchant. Kwa kiyano mwachi c'est lundi méchant. Yo turakubwira urabimenyera ngo uraza kwinyuza ati igatubara cyitwa lundi méchant nuko. Sawa? Ndisi. Nanje nizaje. Imbere ko dutangura lundi méchant ndashaka kubwira ko wama muri fight na Kersi. Cyo kintu cyonyene hama cyo dutangura. Kersi yamenyereye umuntu atamenyerwa. Kersi yaramenyereye koresha umwanya. Ndamushishuye umuvumburo ahaba serieux. Ega mu abakobwa barababona ingene mwambara mugenda ntibazi bwa buzima muja kuryama mu mpuzu muri ko murasuragura impuzu za vayura. Nta mpuzu turyama nawe. Nta mukobwa numwe ataja muri vayura. Vayura? Muri vayura urahariri. Oya simpaririye vrai. Kersi rero ubuzima yibereyemwo home ni bala. Ni bala. Inza bamu. Oya mugani wacu wimuhora akoresha umwanya. Twese ni narahagaragaje acabishiramo inzigo. Rero Kersi jewe byarashitse ndamukubita gakofi.
narabonye mwaragakoreye challenge murashishurana udukofi ariko mwe ntimwababazanye wora mubabaza sana omenga rero yatangiye gukubita jewe yaragushishuye vraiment we ya nkubise bwa prepemeje namushishuye ikofi birise turi kumwe mwibaza ko tuje kubaha iki ni show nta bindi izo chance warazibuze isura warayibuze ubuvyiwe warabubuze ntarakimufise ubonye ujya mukobwa ameze kurya inzara kwanka Hey! You have this. nkawe ukubwira ivyo jewe hino sahani nagapapuro ubusa nindabuheruka kera ngiye muri fete z'abantu bakuze z'abakuru niho wajya ukacuzinga ukacutana doje caduta cyangwa nyumvira hino sahani rabaho muhiri sahani urinda barinda kurekipera baje kubika neza boze ndukacuja guta twa turazinga twacaduta ego kersire warumbajije ati kweriki twama muri mwama mu bintu vy'induru mugwana ubiheruka cyari ivyo bintu basi ntabiheruka nose nk'ama interview nkane ari amakofi gusa amakofi yigendera bijya bintu byo mukobwa arakaze arashira isoni sana arashira isoni umwinjiriye aca gukubita ase ni nguvu rero yarafise inguvu reka abakobwa mu rafise inguvu nuko mushaka kwiyorosha kwigira ubukobwa nyene tsakwira abakobwa ariko wowe ndazi wo kwinjira ko nyene udashaka ugaragaza inguvu zawe mama yangu yego mwembona kesi uvuze ikintu kitajanye twabi kofi n'umugere yarashirako yumvira uyu ni mwana muke ni mwana ubu ntuhaha aragukubita mukagoye no muzi ajugasubira vraiment none ko ntababara na uramukunda nawe kasa kuryohera kubera ibiraho je nabonye ndamuheba oya je Kersi ndakunda ukungene yitwara muri mu kiganiye kungene kigira kiparatura je bya biranjohe cyo ituma mvuga ati wewe shaka kugira icyo ushatse ariko ngira utuboro dava duhera hakiri kare nibo nta na kimwe ijya ni carton iyi ni je tuza gukina hanyuma je urazi no muri telefone yanje ko ataje ibamo ndagaye ngene tuyikina tenkete man nukuri kwa Mungu nimungira umwana mu nkinisha amaje ni abantu bakuze kandi nyisaba ubwenge isaba ubwenge ni abantu bakuze sawa usanga uyizanye nka gutsinda aho karagaciye abantu bose barabibaje gituma akoresha umwanya na Kersemaki nibisara yabivuze ni kubera yuko akoresha umwanya akunda Kersingene yitwara mu biganiro akunda kajya kavuyo nyene akunda urumva bijya yose biba neza ni show nyene baratanga show nuko onye rero nguyu unyonze koma bahaye show n'ibintu bisanzwe kwanza ariko ve brasa imamboro yene none akasa kantuze twe turakaze nagacupa abantu banyura mu cupa mu bikombe ifani iri mugi ifani iri mu gikombe daje kizwi ni icupa mugabo rimeneka umengo n'umukuza rero icupa rimeneka umengo n'umukuza umukuza n'umugi umukuza kagakuza umukuza ntacuzi nk'umubindi meze nk'umubindi umubindi ndawuzi none unywere mu kintu gifisa gafatiro mugani keza kameme nta bwiza bwago niko kagize neza kakaro nyene ka magic mugani bon magic channel TV none harandi uratubona gakoresha umwanya vraiment nyene nta handi ndatubona voilà turisangire tw'ibintu byacu byose yaza nuko onye n'amahama today tufite ibintu kintu gishasha cyane kitigeze kiboneka mugakigira kiboneke kameme tukashaka kubabwira muje kwiyabonesha kuri YouTube channel yitwa Kerusha Relaxation Voice ariyo ki RKV TV kugira muze mubone ibintu vyiza bitandukanye hama kubakunzi budu tuvuge udu filme duto haraja ko ama conseil d'amour ama love story nyene nkuko nariko ndababwira hama akabigerero nakahe kuri yo TV online nuko bahamagaza umujene wese yumva afsetala mu gukina ireresi mu rurimi gose yumva kubera bizari ibintu biri international uvuga ikirundi uvuga igifaransa uvuga icongereza uvuga igiswahili urahawe ikaze cyane mbega mukaca mubaza ati byoca bigenda gute mwoca mwakura kuri zino nimero zikurikira 75 18 24 08 hamwe na 61 322 064 zirakora kuri WhatsApp no kuma appel asanzwe rero
kaze cyane mugerageze gupartage mu bagenzi banyu kugira ngo muze mwibonere ubudasa twajyanye mbese rero koresha umwanya apa yuko apa yo muri waka light aro turize mine ndimese apa ya waka light n'ibiki n'ibindi za show zose muduha koresha umwanya mu buzima busanzwe ama weekend yo bameze gute ama weekend yanje wapi vraiment nta ma weekend je weekend mba ndi ku kazi mva ku kazi nja kuryama c'est vrai yego samedi vendredi Scott niwe nabajije nkishika ati Scott mwe muramushika mu karonka umunsi wo kuruhuka ngo kenshi dimanche ngo ariko hari igihe usanga twakoze je rero ngira ati ivyo vya ariko twe ntibirimo na dimanche turakora ivyo vya weekend vraiment je vraiment wapi manzi ko ndi ku kazi tu urumva koresha umwanya ntunasenga gusenga urazi imyaka tumaze dusenga yaramanze kundabira akaboro kweri karagendeka kwe bisa nigakanye nta tumaze imyaka myinshi dusenga mwarahejeje Imana iratuzi niyo yaturemye ni makanamire mu masengero ngo mana data ngo dusabire shakoresha umwanya gusenga navyo nikindi kintu gusenga kuvuga ngo nasenze kuva kera gusenga sinuvuga ngo ndakoze ndahejeje urakeneye kubaho urakeneye ibintu urumva rero Imana utegeza kugumuyereka effort vraiment kugumuyereka effort kuyisenga urazi ko naha nshobora gusenga turi kumwe nkasenga uzi gute ko mukuza nga ntasenga egasima kanje mu isengero mpeba umunsi wose ngo nje gusenga erega niba heba umunsi n'amasaha 3 vraiment ivyo ni vy'amasengero abo rero uri muri abandi basengera muhira no mwibarabara nkasenga no mwibarabara senga yego asa wakoresha umwanya uvuze ngo ugiye mu shengero uja mu ryahe mu katolike niko niho nabatije no batije aho ni sawa nkasoma ishapure ibi nkasoma uranayifise ishapure none isi forme y'ishapure ni forme mugasiyo none rigishapure imeze nk'uku nyene ndayifashe nk'ishapure ndayibe mama akoresha umwanya abakatolika baja muri commentaire baza kutubwira ngo ngwiki none ishapure wayikoze yisunze ibi bintu nyemweni sawa acavuga ati reka ndayipange ikibukiro nimba ari mwaramutse Maria ukumanuka kuduga kumanuka nanje ne niko novuga ati bo kuva ndabipanze mwaramutse Maria kuva yo twese uri mu ijuru kuva ngaha gushikino yes aravyibagiye umuntu asengera no mwibara mugara byagiye by the way navyibagiye ntumbaze koresha wa deja tugiye ko imisi yose abari jo irangana aguma kora urumva na lendi ziwe disana dimanche disana weekend yego kabisa sakoresha umwanya kiretse mu ijoro natashe mvuga ati ndafise kantu mu mufuko kanje gukubita rero gukubita ukutumi umunsi wari wese gukubita none si mu ijoro ku mugoroba hakuja kuruhuka gusanga uragiye ariko panga ukubita ntiwiyumvira ibindi oya ni bon kunwa voilà canke kurya kunwa canke guterama byose nico kimwe rero ndafise ikibazo imbere yuko tubandanya hari urana ajya ama video ugira yatubahesho iki niki ubwa mbere akanyamuji we ntukurikirana nturabi biganiye hama ivyo ndabizi gute ndabizi gute wowe na Kersi ndabizi gute byo wowe na Kersi bimaze iminsi byo ntabonye Kersi gute wabonye ikiganiro mwe mwaravye ndabibonye ni kimwe mwakorera challenge ica cakindi wowe kubisa ikofi Ange ukubita ikofi nimba ari nande kandi kija twakoranye na Isaac no ahanyene muri magic kumbuka ikareka challenge muri banaka ngo bakunze ngo jengira nico umuntu ahanyene ni video za kona ba Davina na ba Krista muri Silent Vibes yego ingene ndabwiye ikibazo je ibiganiro maze kora byo na Kels hari icambere mwara ahantu nundi muhungu guca yonze arica umuhungu w'abandi ico ni cambere icakabiri none yaramwishe je nabonye aravye nawe ucuragenda ararabuka mu nyuma byanitabaho icakabiri naco nikiraho mwicaye na Kersi ahantu menga Kersi yacaye ku ntebe ya plastique aca gutera ikofi n'izina ry'Imana ica gatatu nije namukubise ni wamukubise ya vrai waca nkubita gakofi nunani Kersi yatangwa avuga ati ko njye twabi navyoyuka hajyana namurekeye ariko je nacenda mukubita rya seri kijya nikindi naco murashwana umusanzi wawe
iwabo eh kakanyamuji namukore voilà fight rero ya hatari acarankatira none umva je ntabaraba umva ntabikurikirana urabivya kerisi gusa none yo none ko rimwe mvuga tugira tubahe so urumva na introduction yawe tugesho urumva bakiniza isara tout simplement kaca wica bakina mukiniza isara izisara izisara filme Hollywood filme ijya ni movie mu bisazo siente ni movie ni movie good ni movie kubera movie urazi wewe ukora movie ya itagira quality kujya nta projecteur bihari ahubwo iyo niyo hava nita movie kubera urabona spotlight irahari kamera ni zibiri urabona ni ibintu bya nyine byapanzwe nyine ati icaruko nibage no kugashicura neko buguma bwimanyagura no ni hatari urumva ijya ni emission sawa rero nabiyo zohora wumva mu bibazo ndani rero je ndafise ikibazo video ya mbere ukikorana video ya mbere na Kels harasose ama commentaire menshi positive negative ajya commentaire yakiriye gute fresh yose bien yarangyoheye cyane kuko nabonye neza yuko biya bintu babikunze hari abaponda ngo nta mu journaliste ngo akwiye kugira ibintu nibi ngo isi journalisme ngo je ndo mu journaliste uri mu youtuber ewa je ndo mu journaliste kandi ico kintu vraiment ki ico kintu urazi ko cyo ushobora kwica umuntu muri ntuze muri memoire yiwe mu mutwe no mu mutima kitwa mu journaliste ukagenda no bakagucakira Scott twari kumwe kwa ntuze kwa maître hariya urahibuka kuri bwa ntuzenye za systeme hari uri mu journaliste yaravuze ati wo bazocakira bagashira ko minota siniurize kuva no mu mu journaliste sindo ariko nirabo mu journaliste nzobitangaza ati none minuci ntihahawe certificat nubwo bazihawe kimya system vya vrai tiro umuntu bewe ko batayiguha muzese y'iminushi none bazitanze kimya kimuzi gute ko ranje ntayironse sinabonye posting ati ya mu journal nta ntuzi ya stati yanje ubona na stati yanje ubona niyo bamutayibona turana yaga kuri WhatsApp none ni wumva yubibona naje ngira wacubimenye minushi nituherutse no kuyaga twayaga kera cyane kera taratanga show ntara nkiri nyene umuntu nyene kimya nyene siko taravyibuka urumva narabibonye vyara bon peut-être kuri minushi aramaze kubaka izina nabandi babonetse cyane vyamenyekanye baramaze kubaka izina rero usanga nyene tagaragaye gose utishize imbere mauzo abantu mu mafoto cyayitambika imbere kati itambika imbere nimba ukoresha umwanya reka dukine ije rero kugira dukoresha umwanya wumigwe dukoreshe n'umwanya vraiment abikuguye ko ashaka zwaka kubanya twagira atangura ndatangura tangura wewe ni ubitse oya hinge ntangure jewe hinge ntangure sawa achakuramwa ko nagira none sangari koresha umwanya sangari yo code mukoresha kira gikorokere hari umuntu ugera ambye muri commentaire ngo bera ntuzosubye gutangura ngo utanguye bice bikugwako nanje rero ubu aha je mama yangu kanze nsindwe n'umukobwa ntibikunda jamais never biragiye ewan ufite ubwara regaruriye oya si question muga kasohotse bahe umve kungejeje ahatemba no sigaye oya siya sinaka kugira ndagusige ndagusiga ahatemba sawa nta kibazo na kimwe imezi iragororotse neza umve ura ni uriko urabibona yuko imezi itagororotse
fura ariko aragira vraiment adatsinze no babana iyi ni finali iyi akazana eske nafashe nyene wabonye ko nagutsinze aka kaje yo koresha umwanya mama yangu mwe muriko muja ndambaye ibara please urasenga imana y'abamarayika ndakurahiye ntungiye ibintu biriko bijanye yatsinzwe n'Rwanda ntungiye yo wenyine wavyiciye emera gusa ko nagutsinze hakiri kare jamais tibu nimukoroke ntimunyicire koresha umwanya ngo tumurabire tuguhaye 30 secondes ubunye kubera umwanya wacu yawumaze vraiment 30 secondes zonyene mbe turabahe uya anyura abaho hanyuma Scott zi systeme zanyu sigaranye 20 secondes Dix, 9, 8, 7, 6. None kina none. Ego manika hama vyume vyumye. Sawa rero yamanike rero Jean. Ego yamanike none vya vrai. Ni wanene. Jewe. Boro birakurana mu mutima umengo na mahero utakaje. Cenga nta bihano dutanga gusa uravuga ikintu kimwe kiri privé ata muntu numwe azi kuri wewe nico camvuga ikintu kiri privé ata muntu numwe azi Jean ibanga ry'ubuzima ibanga ry'ubuzima ni fini oya ibanga ry'ubuzima bw'umuntu oya erega ntubwiye icari cyo cyose nitukubiye icyo cyo cyose vuga ati mbwa ikintu ntaco novuga peut-être bonwe ngabo girikire canke botangara ico nyene utari bigera ubwira n'umuntu n'umwe canke wakibwiye umugenzo wawe peut-être bon reka nimenera ibanga kandi ko natsinzwe reka nemere igihano reka nemere ibihano reka ndabamenyeshe yuko Ange Minushe turasohokana. Nja deja sivyo. None sibanga nimene. Sibanga ivyo sinavyo sivyo. Numudemu wanje. Oya hasha. Ndakwereka SMS. Nta SMS ufise. Deja ikiganiro cyatuye ko minushe kuvugana kera. Kandi hanye koresha umwanya nitubesha vraiment. Tuba turi honnête. Je ntabanga je nisiga je ntabanga nzi mfise. Ono dodiereye. Kabanga kari gahari baharagendo koresha umwanya umugore iko kara kabangana nisigarije ariko byaramaze kuja byaramaze kuyangara urumva koresha umwanya wese umugore byavure no kuki ugomba umanga kubikuza gose oya sindi ko ndabikuza siko bihereraho rero bigarukiriza urumva nta kandi kantu ufise koresha umwanya batazi ashito nico nari nizeye yuko kitazoja agaragara ntogishikiriza jeje nyine nkagipangira nka conference de presse umve bahe ariko gushika ubu nta kintu nakimwe gisigaye kuri jeje basi koresha umwana tubwira indoto ziwe zibisazi indoto ziwe zibisazi none kweri kico kibazo kibazwa uko buri munsi ngo indoto zawe zibisazi yego zibisazi indoto zawe basi tubwire aho ushaka gushika nkakoresha umwanya kuyo uzovuga ati aha je none ashaka gushika ni bon meze neza ndahejeje bon ahantu jewe koresha umwanya nzoshika nkumva ndahejeje ni habaho ni hazigira habaho kuko aho noshika ho bahampaye uburyo amafaranga no bamfise amafaranga araho nkabanzi yuko n'umugwiza atunga wa mbere akiyarondera ariko
ndifuza kwibona akoresha umwanya vraiment mpagaze neza kabisa ewa ku buryo kwambara guteza imbere famille yanje ewa vraiment ico kintu ndacifuza kwere hamwe uncoresheje mbwa ati ncorera kuguha 20,000 canke 30,000 mbona umengo ni nka vya bimuguhereza ijana canke kingorongo. Okay. Yego. Wase utubwira amasoko guca tukubaza hama akoresha umwanya aratira impunzu. Gutira impunzu? Oya, nta mpuzu nteye. Ni naryo kosa ariho ni naco gihora kingarukako ngo simbegwa. Mu biganiro ngo iyo mpuzu ngo ni impuzu y'igiti. Niyambariye ngo ngo uyo muti parambara nabi kwera iki nambara utwanje nyene. Twiwawe nyene. Utwiwanje kwera je sinhira sa. Tugushimire cyane. Murakoze. Sare ndimesha we asha. Yigire ko commentaire sindayikugirira. Iboro birahabura. Voilà, yahabutse par contre. Birahabura vraiment. Kandi ari utuntu mengo turagayitse. Muga habuka. None byakorotse numva ndasisimutse. None nashesa ngaye nta nijana nasizemo. Ariko nahabuwe no gutsindwa n'umukobwa. Kamemba nagutsinze. Rero bakunzi ba Magic, bakunzi ba iki kiganiro Lendimesha cyane nimba mugikunda nimukomeze mugikunda umuntu arushirizeho aba batipe n'abateka mitwe kabisa mbe iki cyumviro cyavuye hehe cyo gupanga ngo Lendimesha ninde yakizanye twese twarizaye turavuga oyaye rega nubwo mwogihuriza ko muri renyo hari uzana ide bwa mbere ngo je ndafite cyiyumviro ninde yazanye ico cyiyumviro je nakizanye ni wewe we ubwo bwenge waburahuye sanzwe ndamufise uya waburahuye he byarizanye nyene canke hari ibihugu wabonye atakantu nje nzokazana muri Magic tugakorereka sa en fait concept yari yo kugira cyane amaje abaririmbyi tubamenyereye ibiganiro indirimbo yawe urabibona tugatika kabenzo turabazana aba YouTuber nkamwe aba YouTubers bose apana ko tubabaza izo amazimisi yawe canke iki habe juste akantu kari fani bukewe fresh re nimba wari wazanye icyumviro c'est bon koresha umwanya tugushimire cyane nanje ndabashimira mwakoze gose nubwo mwanya nkiye kugira live wakala Sumugenda mbwira subscribe kuri wakareta zarabasho by the way baratanga shobona kesi vraiment ya hatari. Oya sijina kesi nidukorana bira. Ego mugabo ibiganiro mukora. No umviri. Kubera na show twayimenye. Baze bararaba show. Ego. Nakoresha umwanya. Nakanyamuji. Voilà. Voilà nakanyamuji. Merci beaucoup tubagire ko tubakunda cyane. Ciao see you next time.